Hello, murameze neza. Ubushize twabazaniye imashini urungura ibigori. Iyo mashini umuntu wese yayiguze ntigera yidoga. Ubu rero turi muri promotion. Promotion yabaki. Turi muri promotion ya bonane. Iyi mashini rero uyiguze. Ndeka ndakwibira kabanga. Iri munsi y'umuriyoni. Uranyumva? Ikindi naco hari imashini twabazaniye ibundikira amagi guhera ku magi 32 ijana amajana 2 amajana 3 kuduga tutibagiye rero akabijya umaze kugura iyo mashini tuguhana na ondirere ibika umuyaga nkuba amasaha 28 kugira amagi yawe aguma akomeye ameze neza 24 nta na kimwaba munyaruke mwigurira amamashini akomeye cyane azoramba mwitungire mukiri bato ukeneye izo mashini rero nahandi hantu uzisanga atari kuri ibiro bya IHURIRO TV canke mukatwandikira kuri izi nimero mubona ngaha za WhatsApp canke muduhamagare kuri izo nimero nyene mubona canke mwandike wezi 3 akaburungu nitunda akaburungu kome murakoze. Muntu gira urabiye sinema nta kindi usabwa gira like na comment na share twagiye. Ubu hagararuko atakintu cyakamuko barayaga aho rusutime yabona muci nyuma dani niyo mpamvu zayigirisha ngo yagiye gukubitwa akagaruka dana kagumayo sha ibi sindavyemera nakuniyimbwa yimbwa yo ntwara umudemo ngoyo bariko barayaga ibiki cyo bayaga aka karusutime ko karigira ko gafise ubwenge karaza ngaho kakikubitisha ngo bagakubise kugira kaze bagakande aho wundi yagiye yakubitswe yapfiriye kuba agumakira cyangwa na system yakoresheje aha rero reka ninyomore numva ukuntu karesha nanje ndabe ko ari utuntu notoraguramwo nanje nzomuresha mbona ko anyemera kuko nabuze imindi secret ko muresha umabuje nawe nyine kuri ibisusu yifitiye ngo nangume nasamye ngaho yimbwe intwara umukobwa shasi no vyembera ndaki cuma kumayi ndayipfira ko ndakubaza ikibazo cyane wavuze yuko umuntu ahora bakubita cyangwa se ahantu mwama mwakubitiwe umubosi waho yitwa CHEVAL? Yes madame. none ko CHEVAL umumbagije uba wamumenye cyangwa ari kintu mwahuriye ko cyangwa umuzi? Esti uwo muntu ntawe nzi, ariko kuri no mwanya nta mpamvu yo guhishanya kuko hari ubuzima bw'umuntu dutegekanya kurokora. So ubuzima mbayemo ngaha canke tubayemo twese, uko dufungura, uko twambara, eka buri kimwe cyose duhereye kuri hinzu, amazi, amatara, fise umuntu no kwita ko ari umushiri canke se umuhabara wanje.
bivanye no ku muntu wese yabifata cyangwa se yavyita. We asanzwe nkurira buri kimwe cyose. Uno munsi nafashe urugendo ndajayo kugira ngo mbaze kuvyerekeye ayo mazina muhora mumbwira. Maze gushikayo nasanze atari hari. Nasanze uhora ucungera ubuzima bwiwe. Maze kubaza uwacungera ubuzima bwiwe yanyishuye ko nawe yigeze kukibaza bosi ari we mugabo wanje, ari we shiri wanje. Amwishura ko uwo muntu yigeze kuba ariho muri urwo rupangu, ariko ngo uwo muntu yarapfuye. Ivyo bintu uvuze ko umenga hari ahantu bihuri. Uri serious? Uwo mushiri wavuze afise umuntu amucungera? Yeah. Uvuze ngo bakubwiye yuko CHEVAL yaba muri urwo rupangu ko yapfuye? Ibi bintu byakomeye kandi bisaba ko tubyigako. Yes, boss CHEVAL. Ndakomeye meze neza. Okay, akarere mu majambo make hameze neza. Umutekano ni wose. Wa muhungu wawe Goliath hameze neza. Nanje sinkiri ku position ubu ngahe wawe. Umutekano ni full kabisa. Ikibazo nticobura, hariho akantu niketse mugabo sivyo ku telefone. Bifa ko tubona na hanyuma nkubwira amaso mu yandi. Ndabizi ko uranyizeye nanjye ndakwizeye kabisa. Rusu timu. Reka kubushiki. Ushaka ushiki. Ugira umwege? Okay, mabuja. Wadusabye ko twokwereka wa rupangu turadukubitirwamo. Sawa? Dusa nkaho twashitse ngaho imbere. Ariko rero ndagusavye ntugire akantu k'induru, ntugire akantu k'akadurumaye, kuko jewe ndacagwaye, simfise inguvu zo kugwara. Bana tugenda hande. Nidushikayo. Twegere hajye imbere. Kebuki. Fama nyuma. Nirugero pangu. Nirugero pangu. Nirugero. Urupangu nyine rugero pangu. Nufise turimo tubana. Barasose. Fona urabona rero mabuja. Urabona rero? Aha ujya mu hungu nzakubwira ngo ni Goliath. Ujya yambaye agapira kirabura.
ujya yambaye agapira kirabura ujya ni Goliath suri marina kubonera inge urabona uyu ari umupolisi n'indyajya uyu niwe amukingira baba CHEVAL ubu nyine uwo mupolisi urabona uri mu mupolisi ubu rero niwe ahagarika ibintu byose yigira ngo umupolisi cyo kubesha inge basi we kirusute urabona wabonye umvise Goliath ujya mu urengena reya we ndababaze muri sire ko hamwe ko muranyereka ariho mwama mukubitira atara nje nkubitwa akubita icyo kirofa je naho nyene uravyemeza neza aho niho anje urabona uyo parcelle ndazi nango niherezo ryawe ibyaba byose ndabizi aje sika nuwo CHEVAL ndamuzi bien uwo CHEVAL ameze gute uwo CHEVAL rero mabuja ndibaze ntahuzi nagatipe kamwe kagasharo nyine kiyambika ibintu byinshi kakunda kwambara ibishiro by'amarja kabisa gakwafu kuntu muremure kabisa n'umuremure cyane kabisa ambara ibintu nagasharo tukameze numuzi CHEVAL nuwo nyene ko kuvuga nuko nyene arambara neza tu n'umuntu umusore nyene yiyubashe gusa ko gasore sha ibyakunda byibuse nyenje bica binende kigonga aho bagakura tubandanye gusa ni story ndende kabwa kahora gakora mu botike mabuja wanje wakera yapfuye niwe yagatoraguye niwe imvo n'ibintu byose unyene urabona ukora ikizu ukagisanya imbere ibintu niyo mpamvu navuze yuko bigiye kubiraba neza tukabirabira inyishu yabyo sawa nta kibazo reka je nishike wishike ivyanyo aho ugenda uri umuzima ukavayo uri umuvu ushaka uje ko murunguruka ngare biki fama ni wowe koma sa uraho yo abadapfuye barabonana n'ukuri ahubwo abagabo bagufi bararamba uracyariho n'ukuri kw'Imana asha ndahari ndadundega ndibuye sasa none urazirire rusitime oya none wewe ni wowe abadapfuye barabonana n'izina ry'Imana naye nzi ubukubwe bw'Iburayi none wicakuzanye ngani nawe ni sawa jewe icyanzanye ahubwo jewe ndiko ndakurikirana ibintu byose bya Dani nico kinjanye ugiye kwa Dani ngiye kwa Dani ndiko ndakurikirana ubuzima bwose bwa Dani ntakiboneka ituzi ko gihari none nawe n'ibintu bya Dani haraho bihurira uyu naguye ko uru rupangu cyangwa uru rugo muri ibintu by'ibikwegane byinshi cyane gose ubu naho twarigeze kubona muri uru rupangu nyine yarigeze kuba umukozi wa Dani nyine niyo mpamvu ahubwo rero no gusaba mabuja reka nanye tumutware ko turi kumwe muri nizenya imwe hari ikintu cyo kudufasha nibyo muramwizera ngenda mwizeye yuvuye mana ko sawa nta kibazo twashobora kumutwara komanda birakunda ko twojana sha kukwera kubyerekeye Dani n'ukuri turaja naho muca hose kuko Dani jewe ndiko ndakurikirana ubuzima bwiwe sindika kiriho sindika takibaho ariko gusa Imana yo mwicura yonyene no cabona mbega aracari haje inde oya tugenda umviriza muri mutahe cyereka shike wema barakwicira yanjye twagiye umuntu umuntu akuturiye n'abamubi rujya rwundaru reka tengene muri mutahe nta kintu cyane kumbe umuhungu dusohokana niwe CHEVAL n'umuhungu amucungera niwe Goliath behoho aba bantu tubana bamenye ko je nsohokana n'ujya mutipe bazohava bavyifata mu gute beho Dani yoba akiri muzima cyangwa sha ndakwiye kurondera ico gukora kugira ko ndabe CHEVAL ko nomushira hasi kumbe niwe nyiraba yazaniwe ibi byose niwe ari nyuma y'ibi bintu byose sha agiye kumbona
Mabuja. Yuri ngaha. Meze neza. Sa. Ako turagabanya ivyumviro ma. Abantu baruri kure atwara twamaze nk'amasaha 2 turi ngati ko turakora uko yumvira. Mwenda kubaza Mabuja. Cyagiye twagiye kuraba aho bahora bakubitira abatani. Ko nabonye mu kanya wigumura ngo ushaka kujayo. Ni kihe kintu cyatumye cyangwa waronse ikintu nyabaki mu mutima cyaguprove kugendayo tutarindi kumuhacu natubya ngo dusubire inyuma nibikiora wibona yuko hajya winjira wenyine. Bege hajya ahantu washaka kujayo n'urutwe urahazi bajya abantu urabazi murazinanye urahamenyereye urujya rupango ararukuriyemo urujya rupango urazi ko nje ndanaruzi AHSKZ none ikintu cyatumye wowe uyihagara ukavuga ati ugende ukandi uri umwana w'umukobwa so tubavugira ingorane ariko wapi nabonye ufise yani ntago byari na blague hageze kukureka wari kujayo tu mbene iki cyatumye wiyumvamo yuko hajya uhinjira wenyine ahubwo nanje kibazo kiraho nyine cyengene ndakubaza none nkaho uri umugore atani nguvu na rumwe wifitiye ugagomba kwishora hajya twirirwa turakubitwa imisi yose urazi ugiyeyo icyo haba uganyo urazi ugiyeyo ingona twe twogira bewe wishimira ikiki genda shaka uduyinyisha kuri cyo kintu je nguno mu mafisi ibibazo niyumvira ingene washase kwishora gira mago cyari iki Mabuja. Yakora sinzi. Ntakubajije ikibazo twishura. So muri umwanya simbona no bishuriye kuvyerekeranye n'ujya munsi. Kuko kurujya munsi naje ubwanje sinayinitahura sinzi nari nafashone biki. Ibifukuni. Ariko kumva ko mwari mwahanyeretse kandi hakaba ariho hari uwo nkunda. Niyo mpamvu numva ko ntegerezwa kwinjirayo nkaja kumuraba. Iryo jambo risubiramo ryo gukundana aho ngaho. So je ndibaza nta birebire. Uramukunda Dani? Iryo jambo ryo nyene wumvise. Nta bindi no kuvaho tayari. Nta kindi kintu numva no babwira ko nari nishingije kuri ujya musi ko nanje sinayinitahura. Gusa mumve ko yani mutahure ko ryari shavu. Ryari shavu ryabintera niyo mpamvu numvaga ngomba kwinjira muri rya rupango nkajayo nkamusohora Dani. Ya, jewe tutarinze kuja kure. Ivyo numvise kandi nangora ndibaza zihari. Zihareze gusa iryo jambo bavuze ngo harimo ukunda. Oh hano ngoma ndahiyumvira nkavuga ati nk'ubu mwene inzu umusazo ugaruka ngaha. Iryo jambo risubiramo gwe. So nta birebire reka nje nakumvise nabirebire nakumvise. Udacoye. Oho. Rusuti. Wajana bitahuye. Imanza yahetse. Yabitahuye. Wakunda wayumvise. Gusa turekane n'ivyo ntawe. Banzume kwanza amera yanje umbwira ko ugiye gura amanite zonsubiza. Gwibaza ko navyibagiye. Imamera yanje. Famba imamera yanje. Upo nta n'ubwenge ufise. Umaze kubona aho imbwa ijya inyama ikayitaho. Ndakuha amafuka nyoko vyo. Ingo nkubite ni mufise ngubu. Gatwawe n'imbwa baraheba uri imbwa nyine. Sweet na famba. Murazi hari mwe mwanzanye ngaha mujya mugore. Mwe mwanzanye ujya musi duhura harya. Murunguruka hajya kwatana. Naje harya anye narigiye gukurikirana ibyatana. Muca munzana ngaha. Bega mwebye yifashe gute kubyerekeye Dani. Jewe
ndaheruka baramufunze baramufungura ngiye gukurikirana none yoba yarapfuye yoba atagihari cyane byifashe nko gute kuri mwebwe je naheruka baramufunze subiyeyo baca bambwira ko bamufunguye bekajya kakabo kambara amashapo ibitambara nk'abagore mwagakuye ko bakara kakozi ko kwa Dani konzi Dani yarafise umutima nka Patiri Buyengero wo gufasha natubwe yadufashije nawe kagufasha ko barakahe wa muguta ureha n'ivyigo by'inkoko je ndagakoze ka Dani je uranzi neza nariko ndabaza ibyo wapfubitwe aziba ibyo wapfubitwe we Changu duntu makaga akawisa kagabura timya kagafisi aho tandera ufisi mubwire urazi imyaka yicenze ngaho bamura aba bantu mutana pana kuzarima ibobo zose zibatakanye tango jagwa we nuragakoze ntiwakoze kwadaniwe iyo mbwa nunyibutse navyinshi nagutabiza ikofi ngaha inama ikaba inama pema bandanya shawa kagabo kagufi nyoko yifashire gute none gasha okay ico ni kibazo bajije yego umva bakugire rero akagabo wewe ndibaza uje utazi ibintu byipanze gute byananize aho bihereye hajya wumva Dani baheruka kumufata bakamukubita bakamwica bamaze kumwica baca baramuzingagura bamuta mu rugombo je sinaze aho byabamutaye bagize iki je nagiye kumutora mu rugombo je nanatangana nabona Dani je maze kubona Dani cyane amufata ndamutwara muhiri wanje ahomba ndamubwira Dani habaye iki niyo yaciye ambwira ukuntu byabaye byose sinashatse kumenya birebire ndavuga ati ibimenye nibikeya birahagije cyarambwira wa Dani reka yo tibirenga ko nje nakubeshe nje simbeje ngaha nje mu rugo munari gisuma ndibaza rabizi bya biboro byacu wanyigishije nje nari gisuma cyarambwira Dani katubane ngaha turabana hajya muri umunsi umwe turabana ubuzima burabora banabi arazana icyumvira avuga ati dusubire mu muji tuje kureka perimari je fise kandi zo manda zironse fambo zoba nko papa wanje maze kumvuko cyane avuga ati hanyuma cyo turazana ibujumbura tumaze kugera ibujumbura rero hoho ivyago twahahuriye twagiye duhura n'ibintu byinshi tuja mu rupango rwe dusanga umuntu wate ujya rupango rujya gwe yahora umuntu arutwa n'ujya muhungu ijya nzoka ijya mbwa ijya gwashivara rujya rurero niwe yatwa rujya rupango acarashira ko umuntu w'umugabo areha ebana afise niko yatetarike uyo mugabo apima ibirometero nibari 88 mu bico kwijana ni aracunga urupango cyaravuga ati aka kabaye uyo mugabo niwe muca kuja mu rupango turasirikira duhura na yambwa ari urugabo rumwe ruguruda narugabo rumwe gurutwa rungana ngurutwa visi bizuru twagutira ujya voilà Chris ujya ari umudogiteri Chris atara dutora haturi ahura ahatuba ni kwa Chris niwo mugabo uyu mumama wabonye atuzanye ngaha niho batuzanye ngaha rero turaba ngaha mu mugabo Chris kuva mu cyagende safari naragaruka bushiko tumaze kuba ngaha rero Dani nguyo kumbe hara iyimbwa sino ivuga ko kuko ncanibuka byinshi iyimbwa kiraza igira ninja barayica kiramwa twararukubise turarukubita hana amenya kwiye mu mutwe ubugire gwasa namenya kwibuka ositime no kiginyama ico kibazo gukubita afise gahinda urumva rero ibani arigira ninja turamucakira kubita umuntu ngaho nimba imana iratabara habona bararufasha turuza kuba ngaho aho waciye ukuntu byabaje ntabyo nzi hamaze kuba ngaha rero baraje imigambi na Dani mukubitiye uyu barukubitiye nigwigize ninja unuko turarucakira nk'urusumo ukuntu bagiye inama rero na Dani ngo bako barapanga kugwana n'uwo Goliath ngaho baraja ngaho n'ibizuru uzira ko tugende kwagura rwarujama rureha urujoko kwa CHEVAL ngaho barapanga ngo baragiye bamaze kujayo kubita abantu baratabara buri munsi ngaha umwe umva meze Goliath rwarugabo rucuga kwa CHEVAL urumva rero bamaze kubahana buri munsi urindira meze rero bamaze kubuhana buri munsi bagenda umukagaruka atakugura akagenda bakagaruka atamenye
turavuga atakabaye umunsi umwe rero Dani aragenda amaze kugendayo yari forfe gushikuba aha rero tuvugana Dani uriko urarondera wewe afatiwe hajya iwabo nyene n'uyo mugabo Goliath n'uyo mugabo CHEVAL Dani ari mu rya rupangu nituzi neza rero ko yapfuye cyangwa kiri ku isi none mu jambo rimwe atapfuye urumva afatiwe mu rya rupangu ni kubiri umviriza rero ndabahe inama n'ingingo ubu jewe uryo mugabo uvuze Goliath apima imetero 2 n'amasantimetero 30 aramunzi ahandi nyene wadusaje kudahengereza nyene na mugabo wacu babonye urya mugabo nyene urumva rero cyo no kubwira nani Goliath ubu Goliath je nawe utusiye turaba genze turagushimiye kuba wakurikiranye ino sinema ariko rero gira subscribe ufyonde kuri kajya gakengeri murakoze